ni bangahe barinda batwara ibisata by'igihugu bafata ideni? Bimwe mpora mbaza nti mbega otrako wedeje wo ikugabira aweho mare uwo mare imyaka 2 utaragura amabisi atumvikana ijya sosumo uwo igabira deje wa sosumo hajya ho hera imyaka 2 mutarabona sosumo iproduce isukari ikwiye ega kana karorero raba no kuvuga yuko Dr. Mark yafashe ibitaro nkagwiwe nico bitagukora nk'uwikorera akana karorero abantu bari bakwiye gufatirako nakarorero nta mikoro yari afise gufata ingurane uri ibitaro by'igihugu bigafata ingurane kandi bikayiriha ni bangahe ivyo bavyiyumvira je navuze nti duteza kuronka stade nziza ikwije amategeko yo kwisi mbwira umushikiranganje nti sambura ndayibona iyo stade yose mwayisambuye twakiyindi umushikiranganje ati wewe urashaka gusambura stade nkijya atabijugira sambura aranka kabisa aranka turazi kwi no gusambura gusa nta izokubakwa nije navuye hasi nahamagaye ahubwo sinci bakwarere muse canke ya RB zana imashini cyo ndabereka bomora singijya ntiheze hari muri bije bikeze bona ngo bavose bije ya stade ngijya iraheze ubu turi muri finisio turize neza ubu n'amayikipe magusa sigaye no kuryohora hajya imbere umusezero ubu uriko burya turafise abakozi rero mu Burundi Dr. ubutwara ibitaro vy'Ikarusi afise umutima nk'uyu wa Dr. Mark hariho abantu maze kubona hariho Dr. Rize Dr. Mark n'ujya w'Ikarusi narigeze igihe kimwe ndabwira umushikiranganje w'amagara y'abantu ntihamagara Dr. Mark na Dr. Elize mu Kibimba uco hamagara abandi ba directeur b'ibitaro vyose mu Burundi badusigurira amahera bayajana ubabwira uti okay ndaberetse hôpital militaire giye hôpital Kibimba gira abingene yakiriye imeze kari nka centre de santé ajya mu Kibimba mubona ni hôpital militaire namwe murayizi ntibace ubanze basigure intahe bashinga intahe ingene bariko barubaka ibitaro vyabo babidugije ucu baza abandi ba directeur b'ibindi bitaro amahera bayajana ko batavura ku buntu none bavura ku buntu amahera Malengo business niyo mizero y'abarundi bose bakeneye kugura ibikoresho byose bikoresha umuyaga nkuba. Wifuza ama ordinateur, ama écran plat, ama television agezweho n'ibindi nk'amakinga, projecteur, ama bafle, ama tapi, eka n'ibindi mukenera byose mu buzima bwanyu busanzwe bwa bisi yose. Cyangwa mukeneye umufundi y'ibinuje iyo bakorera ivyononekaye muhira iwanyu. Byose twakure kuri 68 tuba tubikire. Malengo business niwo muco wize ku barundi bose. Sinumva aho mpera naho mpereza kuko nije ndabishingira intahe mbanze nkeze Dr. Mark Dr. Mark twarakoranye twese turi muri conseil d'administration nije nari president wa conseil d'administration wewe waserukira mu engaro personnel twarakorana tukama ndazi twera Dr. Mark urumva ko tutarabakuru sitwe twatwara ibitaro mugabo twama turiko turota tuvuga tuti ibitaro vy'abasirikare kubera iki abasirikare bajyama muri corridor abasivile bari ku bitanda niho twahereye no mukuza ngaha gutwara ibi bitaro ngira ngo general niyo yankana nawe yombera icabona ntandwi yahera general ndi muri cabinet militaire je ndayirongoye ntandwi yashobora guhera ntabajije umushikiranganje igituma ibitaro vy'abasoda abasoda barara muri corridor abasivile barayi ku bitanda nama ndiko ndabaza ico kibazo kubera nije nari umuhanuzi mukuru
mu birabe vy'igisirikare nta muhanuzi w'umukuru w'igihugu. Ikibazo c'umukuru w'igihugu ari we kizigenza mu ntwara miheto nategeza kugishikiriza. Ico kibazo caramuruhishije gushika wenye nambwira ati kuvunga aje gusaba umukuru w'igihugu nawe ugende kuba president wa conseil d'administration, ico kibazo ntuzosubire kukimbaza. Acaragenda yegara bibwira umukuru w'igihugu. Umukuru w'igihugu acaravyemera. Niho naje gutwara conseil d'administration y'ibitaro. Nshitse mariko nicabona mu nama ya mbere nico kibazo nabajije. Dutegeza gutora umuti. Uwari deje ico gihe w'ibitaro yaratwemeje ko bidashoboka bidakunda ata buryo buhari, yaranabisiguye. Nico tuvuga ni ntahe yarasiguye avuga ati urabona abasivile basanzwe ibitanda vyuzuye baca bigira mu bindi bitaro, mugaba soda bo naho habahuzwe ntibafise iyo baja naha nyene. Ati nico gituma barara muri corridor. Ati rero ntibikunda. Ndabwira none ntivyoshoboka ko twubaka basi tukavuga tuti iyi block ni y'abasoda gusa ngo nta mikoro. Twaba turiko turaharira kuri ico kintu. Hanyuma rero umunsi bagenye Dr. Mark gutwara ibitaro, ikibazo caje tuti bimwe twahora tuvuga rero ntidushobora kubishira mu ngiro ko twabivuga turi kumwe. Niho rero twaca twicara turavuga tuti turondere bloke y'abasoda gusa. Niho twateka umutwe turavuga tuti none kw'ibitaro vyinjiza amahera ntitwofata ideni. Aha ntimubone rero ariko abandanya afata ingurane vyavuye ico gihe niho twabonye ko bishoboka gufata ingurane kandi kariwa. Ico gihe haciye hubakwa iriya block ni Kenza yarimwe bitando mega 75. Urumva mu umwaka ntiwaheze tutarose aho abasoda bagwarira nabo. Murumva iyo ufise imbona kazoza nta nakiwe kidashoboka. Tuzatua turabirose tubirose tuti bwabundi birashoboka turabibindi bibura tugire. Twari tubuze twari twabuze naho dushira ntuzeye radio ya mbere yari ngaho imaze igihe itararonka nahije ati barahagura ibiragiye. Tuba tuti farumasi imiti ntigira hibikwa tuti ntibishoboka. Turasubira tuti bloke turabona yuko ikenewe. Turaja dutangura kuvuga n'ibindi byose bizokenekwa. Ndibuka ico gihe Dr. Mark amaze gufata neza umuvuduko wo kubaka ibitaro, hariho abace erege uri kurakora abandi baca bagufasha. Abahorande bace baza baradufata mu mugongo nabo nyene barashiramwo akarenge kabo aho biba biraduze buke buke. Ndibuka ko ico gihe narahamagaye umuyobozi w'ibitaro ruwa Karede yaritavye Imana. Naramuhamagaye ndamubwira nti jewe ntuzovuge ko nkureze ngiranje kubwira umukuru w'igihugu, twebwe muri hôpital militaire sibuzide baduha inica ntikize mugaraba ivyo tumaze kubaka. Wewe wawe ufise sibuzide nini mbwira amahera muyashirahe ngiranje kubwira umukuru w'igihugu rero ko muyarya murabasuma. Namubwiye uko nyene none ko mwebwe ari mwe muronka sibuzide nini mukaba muvura natwe tuvura tutagira sibuzide. Nagira ndabwiye ko sibuzide ico gihe baduha amahera yogira umushahara w'amezi 3 gusa. Hanyuma icari gitangaje igihugu cyari gifitiye hôpital militaire imiliyaridi 3. Abasoda bavugwa ubushikiranganje ntibwabarihira. Abapolisi uko nyene imiliyaridi 3 zirakwira gushikaho tubura iyo tuja niyo tuva atabera dufise tudashobora gukora igikorwa. None bigenda gute? Ico gihe twaratevye turavuga tuti tugire note atari umushikiranganje tuyirungike mu nama shikiranganje tubabwira ikibazo kimwe tuti none leta iremeye yugara ibitaro vyayo
ko yase kuriha iremeye yugare ibitaro vyayo. Iyo note narayikoze ndayijana ndayishira umukuru w'igihugu. Mugami ikoro y'igihugu murazi ingene ameze. Ntayo bajanye mu namashikiranganje nta n'inyishu baduhaye. Duca rutabavuga tuti none twugare ibitaro. Turasubira turateka umutwe. Ico gihe umuti twatoye twaciye turondera abaganga baba specialiste bavura ku bindi bitaro. Tutuzoza kuvura amahera azoca atwara ikimanyu natwe dutwara ikindi tube turosa amahera yo gukoresha mu bitaro. Ico gihe twarosa abadogiteri baca bazereka urufu umushahara wabo wava mu vyo baciye turaduga gato gato. Mu mpera ndi mu kukinjura naje ngende mu yandi mabanga twavuyeho twamaze kugira iyi plan yi bloc mère enfant duca tuvuga tuti mbega nk'ubu abategetsi bo hejuru agwaye yo kwivuriza ko mu bisanzwe ateza kwivuriza mu bitaro by'igisirikare. Tuti nk'ubu umukuru w'igihugu icegera ciwe agwaye mu bisanzwe avurirwa hari umutekano ni mu basoda. Tuti none nk'ubagwaye yovurirwa amajahe. Tavuga tuti ivyo ari vyose dutegerezwa kurondera igihe tuzokubaka ahantu abategetsi bavurirwa. Emwe turaza no kuharaba nese hajya nyene ni hajya nyene ho twagiye kuraba turi tuzoyubaka hajya. Muga murumva iyo turi mu bihumbi 2011 turi mu bihumbi 2011 none ni murabe uno munsi simejeje gushira ku ibuye rya mbere irya ndoto twayiroteye hamwe na Dr. Mark. Ibimaze kubakwa ibi vyose ntivyari bihari bimubona ngaha bishashaha. Irya moroge ntiyari imeze kurya ni vyinshi. Ibitaro bimaze kuduga nk'inshuro zirarenga nka 10 kuko vyari bimeze. Muravyibuka ibitaro by'abasirikare mu Kamenge ingene vyari bimeze ingene vyasa biraba uno munsi ni inshuro zirenga 10. None nkobiyo tuba dufise indongozi nka Dr. Mark ndabaza hamwe bavuga bati siga izina hamwe indongozi zose umwe wese yovuga ati urazi icari co ibitaro vya leta kuja gufata ideni muri banki ni bangahe barinda batwara ibisata vy'igihugu bafata ideni. Bimwe mpora mbaza nti mbega otrako wedeje wo ikugabira awe homare uwo mari imyaka 2 utaragura amabisi twumvikana. Ijya sosumo uwigabira deje wa sosumo hajya hohera imyaka 2 mutarabona sosumo iproduce isukari ikwiye. Ega kana karorero raba no kuvuga yuko Dr. Mark yafashe ibitaro nkagwiwe nico bitagukora nk'uwikorera. Akana karorero abantu bari bakwiye gufatirako nakarorero nta mikoro yari afise gufata ingurane uri ibitaro by'igihugu bigafata ingurane kandi bikayiriha. Ni bangahe ivyo bavyiyumvira bangahe? Kini cigwa gikomeye cyane. Iyaba batwara ibisata bose biyumvira uko ndabwiye ko bimeze neza aha tuba twarateye imbere. Iki ni cigwa ubu uno kwiga ku ntahe niho tuza turigira. Igihe nubaka ijya nyubakwa iberamwe amanama y'abakuru b'ibihugu hajya abantu bose bambaje ngo none amahera yakura ati ko tabije yari yatowe amahera yakura. Je naraterereje ndavuga jewe ni jewe ndi umugabo mu rugo ndi serugo ntegereza guterereza no hanze naraterereje singijya mwese nimwace mvuga muti eriteka turose ntoze muga ntaho vyari muri bije iyo programme nta yari irimo. Igihe stade tuyitangura je navuze nti duteza kuronka stade nziza
ikwije amategeko yo kwisi. Mbwira umushikiranganje nti sambura ndayibona iyo stade yose mwayisambuye twubake iyindi. Umushikiranganje ati wewe urashaka gusambura stade nkijya atabijugira sambura. Aranka kabisa, aranka ati turazi kwi no gusambura gusa nta izokubakwa. Nije navuye hasi nahamagaye ahubwo sinci bakore RMC canke ya RB zana imashini cyo ndabereka bomora singejya ntiheze. Hari muri bije biketse babona ngo bavose bije ya stade ngijya iraheze. Ubu turi muri finition turize neza ubu nama equipe magusa sigaye no kuryohora hajya imbere umusezero ubu uriko ijya piste ya atletisme yarahejeje kuba pave hasigaye ko tuzana kantu keza bashira kugira abantu biruke banonokewe. Stade iri ku mategeko yose. None abambere batakombaza ngo none amahera yakura yegari hana bavuze ngo ndumusuma ngo uko barondeye kuri bije gwaho ndayakura ngo barayabura ngo no kuva n'umusuma. None ngiye gusoma nkabazanira ikibazo noze. None je nibaza ko batavuze umusuma bavuze umusuma aja gusuma akazana noze kuzira ngo ntaho bayabona ngo aho nayakuye. Nigikuru suko suma nzana je ndaterereza abantu bashaka kunterera kaza igihe nubaka ikirimba cyo mu Kirundo bakazabona je nubaka mu Cankuzo ngo bijiri he. Aganda abwira yuko ari abarundi bafise umutima mubi kuko ari waciye ambwira ngo rega na uraza uriyibuka. Nca ndabwira ntiyibuka gute ngo none we ngo amahera yose uyubakishije igihugu gusa. Je avuga none jewe njejwe kubaka igihugu niki wanje nije ndiserugo none niyibuka mu biki. Naterereje umuntu akantera ati genda wubake stade na mahera ya stade nje ndayarya. Urazi ngeri Imana yomvuma umuntu yaterereye ukora ikintu gacuyarya ya Imana yokuvuma. No kuvuga iki cigwa turiko turagira nico kumva yuko umuntu wese ahari indongozi igira imbona kazoza ati mbe ibindimwe nkuba ariko arambarira ati hajya rero hariho IRM mwumvise ko cayivuga ntarayiro nta n'uburyo afise mugabo yamaze kuyipanga IRM. Nuba wama uvuga uti saha gusa hari hahandi ndashaka kuhashika naho nshitsa hari hahandi ndashaka kuhashika. Urashima aho ushitse mukabona yuko urugamba rubandanya imbona kazoza. Ngirango ngaha muca mwumve turi mu 2011 muga murabona turacabandanya kandi murabibona ko turi mu nzira irashe. None iyo ndababwiye ngo imbona kazoza y'u Burundi 2060 igihugu giteye imbere hariho abavuga ngo ntibishoboka. None akarisa karorero konyene kerekana ko bishoboka. Uwari guca babwira igicapu ca hôpital militaire do Kamenge kiyagiha akabwira ngo ni iki congere dushitse kubo bose ariko vagwa ntibishoboka ngo amaherezo yakura bakaguca n'inkokora. Mugabo ndabwiye yuko hajya Imana irinzi kubwira ngo tubone iki iba yabonye n'inzira uburyo buzovabwo iyo ingene bizogenda. Mumbona kazoza tuvuga yuko tuzoba dufise ibitaro vyiza bitandatu vyiza ibitaro bivura ingwara nyene zose. Ngane ntimubona ko mbonye ndiko ndara ibitaro biri ngaha muri Bujumbura ahubwo hari icigwa nari nasavye mu bushikiranganje bw'amagara y'abantu bankorere batwereke bati ibitaro ivyo bitaro tuvuga bikwiye biba bimeze gute kugira duce tura ibitaro dufise ibibura. Kuko turashobora guca tuba tuti hôpital militaire ya mbere tubikwize Dweje kwiza ugaca tuvuga tuti turabe nka clinique pese rwa Gasore canke rwa Karede tuti haburiki tukaraba habura bike tugaca tubishiramwe bibiri by'Ubujumbura ntizadukwice tugaca tuvuga tuti Igitega hari wundi muntu nshimira burya turafise abakozi rero mu Burundi Dr. Ubutwara ibitaro vy'Ikarusi afise umutima nk'uyu wa Dr. Mark hariho abantu maze kubona hariho Dr. Rize Dr. Mark
n'ujya w'ikarusi. Narigeze igihe kimwe ndabwira umushikiranganje w'amagara y'abantu, ntihamagara Dr Mark na Dr Elize mu Kibimba, uhamagara abandi ba directeur b'ibitaro byose mu Burundi badusiguriye amahera bayajana. Ubabwira uti okay, ndaberetse hôpital militaire giye, hôpital Kibimba gira abingene yakiriye imeze kari nka centre de santé ajya mu Kibimba mubona. Ni hôpital militaire namwe murayizi, ntibace ubanze basigure intahe bashinga intahe ingene bariko barubaka ibitaro vyabo babidugije, ubaza abandi ba directeur b'ibindi bitaro amahera bayajana ko batavura ku buntu. None bavura ku buntu amahera bayashira. Mwe mukora muri hôpital militaire ni mwikomera amashi kabisa, mwikomera amashi kuko urumva abandi barayarya none bayashira ko batavura ku buntu, kuko bijya tuvuga kuvura ku buntu abana n'abamama leta niyo iciye ariha ikariha ivyo bitaro bayashira. Ico ni ikibazo, bayashira he? Narigeze kubivuga nti nibasigure, muga nta raporo yampaye, sinzi ko yakoresheje iyo nama. Ngabana umushikiranganje ico gihe nta raporo yampaye, nyango yase ko yomara amazi abaganga nkawe. Oya, iciza kiravugwa, ikibi kikavugwa. Ikibi kiravugwa kugira ugwa ingwara, uza ukira ingwara arayirata. Iciza naco kiravugwa kugira ngo kibere icigwa abandi. Nico gituma rero tudatinya kuvuga ivyiza tuba twarabonye. Ibi rero biriko birakogwa n'ibitaro n'abandi baca baza gushigikira. Umunyamwete imisi yose arashigikirwa. Utagira umugambi wogira gute? Utagira umugambi yo gushikira mu biki? Mugabo ufise umugambi ukerekana kuri kurakora, birabandanya. Rero akana karyo ko kugira ngo twikebuke. Mwabonye Nikodemu no murundi w'umuganga avura hanze akongera akagaruka mu Burundi akazana n'abagenzi. Mugabo musanga hariho uwundi muganga wo mu Burundi ariko arigira hanze ngo mu mpemba make kuko Burundi bugikenye. None twatunga zocaza mbe tuzomwakira? None umuntu mudasangiye akabisi mwosangira gahiye? None kwaho bukera buca dutunga abantu bagahembwa menshi, irega tuzotunga bazobona bahembwa menshi, rero bace bagaruka ngo rero ngo turaje tuzoba tuzi ko abacangero ntibazobara abarundi, bazobara abacangero. Abaganga mwikubita gashi, umuganga musanzwe uja kwiga ubuganga uburi umutabazi. Nushaka kuba umutabazi uce wongera umucangero. Umuganga n'umutabazi, uciba umucangero rero wari umutabazi. Hariho igihugu sindagisha ko n'igihugu cigisha neza ivy'ubuganga, Kiba. Naragiyeyo, turafiseyo abana bariko bigayo, ndababwiye nti twongerereze amaburuse kugira baze kwiga ari benshi. Umukuru w'igihugu acambaza ngo ahubwo banze umbwire ngo abizi no ngo bakora gute mu Burundi, kuko muri Kiba umwaka wa mbere wiga deontology. Muri Kiba uvuye umuntu kwa Bahatimbaye akagucika, utegerezwa gusigura ivyo wakoze kugira ntagucike. Utegerezwa kuja kwisigura neza kubera barabikwigishije ko kizira ko ari umuntu akugwa mu ntoki. Hamwe nyene ukugwe mu ntoki usigura ukavuga uti nta kundi nari kugira, Imana yari yamaze kuvuga ko ari wo mwisho wiwe. Muga waraneglige urahanwa ugaja mu gasho gapfungwa, urapfungwa. Twebwe natwe abaganga cavuga ngo twese obligation de résultat. Ngoya ko je ndakora vyasa bikanga nakazi kavyo. No, mwe murabatabaza, abaganga murabatabazi. Ntushobora kuba umucangero, utegerezwa kumva kubabaye mu magara y'umuntu kuko nivyo wagiye wabijamwe ubona.
ni garama wonkwe kubera iki wagiye kuvyiga garama wonkwe mugango mpembwa make ndiyirukiye ngo iyo bahemba menshi aba warize ubuganga. Aha turafise abaganga ngaha duhora tubona abo hanze bashobora kuza ari nka 20 10 nabangahe baje kuvura abantu ku buntu bakaja ku bitaro binaka ngo tuzoja kuvura abantu ku buntu. Jesi ndabona kandi hariho association y'abaganga ngaha ministre birabaho gahandi ko ndabarya ka nkuba abaganga bakavuga bati none abanyamahanga baraza bakavura umuntu ku buntu bakavura abantu nobo baraduhaye imponjo nabana 20 bose babakoze ku buntu imponjo imventuze ubwo n'ubuntu kabisa bakavuga bati nta mahera dukeneye reka tubahe imponjo mubone ko ari sawa kandi bigaca bigenda neza. Birakwiye yuko abaganga bereka abarundi ko ari abatabazi koko nk'ubu bakavuga bati jewe muri konje nzofata ubundi ati tuze dufatire konje rimwe turi abaganga 5 duce tugenda mu ntara ya Ruyigi basi tumare yindwi imwe tuvura abantu ku buntu hazi ngena abene gihugu baca bakunda agako nakagohenda bakubiti murazoza murabitera ko inkuru hariho n'abandi baganga sinzi ko barabikora Dr Joseph yo kuri INSP na Sango barigeze kugira ico ciyumviro bavuga bati ne twagenda umunsi umwe tukavura sinzi ko barabigira mugabo ndibuka bobo barigeze kubivuga uko nyene nabo bamere nkuko abo bandi baganga bava hanze bagenda kuvura abantu. Ndiko ndaraba rero turabona yuko hariho umutima ukunda igihugu uri kuraza muri iki gihugu cyacu. Umutima ukunda igihugu niwo uzotuma uwo mutima wo gukunda n'umurundi umwene gihugu uza kandi ndazi yuko biriko biraduga kizima n'uburorero tuza turabubona imbere yacu. None rero nakajyo ko gukenguruka dukeza abarongozi bibe bitaro kumwitwarariko bafise kugira ngo tugire ibitaro koko bishoboye kuvura ingwara zose. Tugume rero tuza turiyumvira twese kugira ngo nko mu 2030 haze hagere ivyo bitaro twabikwije tuvuga bimwe bita kuvivura tuti bitaro vi tugaca tuja ukindi bijya byose tuvuga mbona kazoza namwebwe mwese muri ngaha mu miryango iwanyu uvuga uti mbona kazoza yanje mu muryango iwanje ndiyihe ukamenya ko ufisi uri kuraja uti naho ngezaha ndazi ko ari imiryango ubu iri mu buzima bwo mu 2060 burya turaba mugabo hariho abatarahashika umwe wese akaguma yiyumvira nigiki yokora. Maranzunguruka mu bene gihugu hariya mu mitumba nkabona abantu cyane cyane ndanezerwa iyo mbonye nk'abakokuruke bariko bambwira bati hariho umukokuruke yambwiye ngo ntuze ngo imodoka naneye kugura ngikorera leta ngo ndayiguze shaje kubera iki nace ndamubwira nti hajya wariko witangira igihugu ubu rero harageze ko nawe ukora gwawe. Hariho umukokuruke wo musoda mwese muzi umwe wa mupara Evariste jana musanziwe kumuhana ndanezerwa cyane ingene nabonye anezerewe n'ingene ubuzima bwiwe bumeze ariko kare tutaravuga bijya nakazoza n'ingene twokora yabona ko abaye umukokuru kagiye gufata kindi none ubu yarabaye umusore anezerewe anyereka imirima yiwe arimbura nk'itoni zirenga 100 z'ibiraya akiri hajya mu gisoda no muri yo numwe waramupfunga none ubu ni miliyoni 50 ntizomupfunga. Ujya rero tukube tubona imbona kazoza tubona ubu ndiko ndagenda ndabona abakukuruke baciye baja ku kivi ntabonye nk'umutama yawo umukukuruke muri regidezo sanga kumbona kazoza yiwe no mu miliyardere kweri kuko uba abantu barakwereka ndiko njaha ugiye mu gwaruka akakwereka imigambi arakubwira ati ndiko nkora ibi
imbona kazoza nayo bizohererahe ngo shaka ko bizobibi agaca kwereka igicapu cyaho. Burya rero namwe mwese ndiko ndabahanura umwe wese nagira igicapu jewe mu myaka 20 nzoba ameze gute, ugaca utangura kuharondera wamaze kuhapanga birakunda mu gutahapanze ntibikunda. Nitwomera rero nk'inkoko ivyuka mu gatondo ibonye agatetaji gaja gutora igacija gutora na kariya nukugira inzira uti je shaka kuzobiki inzira nocamwo niyi gato karakura